Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimira Imana ko nongeye kuronka uyu mwanya kugira ngo mbe imbere y'ubwoko bw'Imana tuganira ku byiza by'Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mana yera yo mu ijuru kuko unyemereye kuba hano, unyemereye kuza imbere yawe mwami kugira ngo ngane n'ubwoko bwawe, nuko numfashe unshoboze byose bigende neza nk'uko ugomba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ndashimiye Imana kubw'uyu munsi nsubiye kuza. Icyo nje kuvuga ni ikintu kiri ku mutima wanje kandi maze iminsi ndaciyumvira ko cyane, ari nacyo niyumvira ko byoba ari byiza ndagisangiye namwe nk'uko mpemu yera numva ariko arabisunika muri jewe. Twarasomye hariya muri Yohana igice c'15 turasoma ya nkuru mwumvise Yesu ariko aravuga ngo ni jewe umuzabibu w'ukuri, ngo namwe muri amashami, ngo kandi data ni nyenewe. Haleluya. Aca yongera avuga ati ishami ryose ryo muri jewe ritama ngo riratabwa, ngo ariko iryama naryo ararituturira kugira ngo rirushirizeho kwama. Imana ishimwe. Uyu munsi nje kuganira namwe ku kintu bita ishami ryama rituturirwa n'Uhoraho kugira ngo rirushirizeho kwama. Kandi mwumve ko yavuze ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama. Niba wewe uri ishami riri ku muzabibu, ni ukuvuga ngo wewe uri umwana w'Imana warakiriye Yesu, ni ukuvuga ngo watewe muri we. Imana nihabwa icubahiro. Rero wewe waramwakiriye, utegwa muri we, uri muri we. Yesu aravuga ati ishami ryose ryo muri jewe ryama ararituturira kugira ngo rirushirizeho kwama. Uyu munsi nje tuganire ku kintu bita gututurirwa n'Imana. Gututura, abantu kumbure barutse vuba mu byo bananira kumenya, ariko gututura ni ugukuraho amababi, tuvuge ku giti amababi yumye, dufashe nk'igitoki, kugituturira ni ukugikuraho amababi yashaje yumye kugira ngo hasigare mashasha. Hanyuma turabye ku gitoki nyene, hariho ukuntu bafata ibitoki bikiri bitoyi iyo byarundanye ari byinshi bakabica kugira ngo hasigare kimwe gishobore kuzokwama neza. Babyita kwankanya. Rero iyo umuntu ari muri Kristo akaba ariko arama, data arashaka ko yama cane. Rero kugira ngo yame cane hariho ico umwami akora, aratuturira. Kandi mu gututurira, umuntu atutura, azi gututura neza bafise umuhoro, agakata ibitari by'agakuraho, agakata ririya, agakata na hariya, agata. Ni ukuvuga ngo abafise umuhoro wo kuza aratemagura ibitari byose akuraho. Mwibuke neza kandi yuko gututura binezereza nyene umurima, akanezerwa kubera yuko acawubona umurima ata bintu extra biriko, canke ata bintu bya bindi bidakenewe biriko, hariko bya bindi nyene abona yuko bizoshobora kugifasha kwama neza. Ariko ibindi byose bitagira umumaro bitogifasha kwama neza aca bikurako. Niko natwe abantu b'Imana biri, twebwe abari muri Kristo Yesu.
twebwe turiko turakora umurimo w'Imana. Mu ntege nke zawe ukora naba uri muri kohare, data aragututurira kugira ngo urushijeho kugira umwete wo kuba mu ngoro y'Imana no kuririmba neza, ukaririmbana n'umwete. Niba uri umupasiteri, data aragututurira kugira ngo ube umupasiteri w'umwizigirwa, ube umupasiteri azi gushika ku gihe, ube umupasiteri azi gutondeka byose neza, ube umupasiteri azi kumenya icyo yajejwe. Haleluya! Ibyo byose tubihabwa no gututurirwa n'Imana, kuko akuretse ukaguma uko nyene ntiwokwama cane. Oya, ntiwokwama cane. Ariko data kuko abona yuko urama, ariko agomba ko wama cane, agucisha mu kugututurira. Benshi data bacisha mu kugututurira, hari igihe kudamarara kukubuza kwama cane, kwama muri ambiance umunsi igihe cyose ibintu byose bimeze neza, wama mu ndege ukubitiranya ugaruka, nturonka n'umwanya wo gupfukama ngo usenge, nturonka n'umwanya wo kwiyerana n'Imana. Data acagira ngo iki kintu kigomba kumubuza kwama cane, agaca kubita. Ukamara iminsi mu bitaro, umaze iminsi mu bitaro, uzomara iminsi utari kurarya, uzomara iminsi uri kuriyumvira ku bugingo bwawe, umara iminsi uri kurimbira ku gikorwa c'Imana, ingene biri bugende, ingene uko woba waragenze, ukamara iminsi uri ahantu ari wowe n'Imana. Imana ishimwe. Ugututura kw'Imana ntibishaka kugukubita ngo kwice, ariko ibigomba kugira ngo ikugendere mu buryo bumwe no mu bundi, hanyuma urushizeho kuja imbere. Haleluya! Imana ikakubuza kudamarara. Ahandi ubutunzi bw'abantu burababuza kuja imbere, bakishimira amafaranga akaba ari yacika Imana yabo. Imana tubabarire. Yesu akavyitegera ati uyu muntu arankunda, ariko ndavye izi business ziwe azishize ku mwete, azishize ku mutima wose, nta mwanya ronka wo kwimbere yanje, nta mwanya ronka wo kuja gusura abagwaye, nta mwanya ronka wo kwicara kumedita ku ijambo ry'Imana. Mwanya wose umutwe wuzunguruka, ni gute noronka yandi mafaranga? Ni hehe notwara ibi byashara byanje? Ni hehe? Ibyo byaratwaye umutwe, birawutwara. Data ati reka kuri muri jewe ubwirizwa kwama kandi wame cane. Haleluya! Imana igaciko bitabya byashara, gafata wa muhoro chaka, gakubiti kigahomba, kac nakiriya kigahomba, kac nakiriya, ugasigara ntupfuye, ariko kandi amanyamara hera, kandi amavi aca yiga gusenga, uca wiga gupfukama, uca wiga kuja hani umbise abantu bafise ikorane cyo gusenga canke bafise amasengesho, ico gihe uca wirukayo. Kubera iki? Kubera ko ufise ico ugiye kwibarira. Data no mukozi mwiza kandi akora neza. Ishami ryose ryo muri jewe ryama ararituturira kugira ngo rirushirizeho kwama. Bishoboka yuko ubukenye ukwizera. Abantu benshi iyo bafise amafaranga, ukwizera baguterera muri ya mafaranga. Umuntu akavuga ati birakwiye, ibi bintu birahari, ariko ukibagira nyene amafaranga ninde? Ni Data. Wari ukwiye gusenga uti Mwami ndakwinginze nyoriyana uko ibi bintu bikwiye kugenda. Ubwa mbere ukamenya ko Data ari we nyene y'amafaranga, kandi ari we ashobora kukwereka n'ingene uyakoresha. Imana ishimwe. Byose rero Data agomba ngo aba ari we tucako, aba ari we tugendako, aba ari we tubaza, ibisigaye aca koriyanta neza. Yesu nahabwa icubahiro. Data agututurira inshuti yanje, kandi ariko aragututurira urababara. Kuko umuntu yamagomba ko byose avyikwegera, ko byose bikaguma kuri we, byose ariko bigumye kuri wewe, ni hahandi ntuwoshobora, nta kindi woshobora, uca wama bike.
umwami yakubwira ati byuka saa 9 usenge, oya gapfumbatirana n'uwo muri kumwe, saa 9 niho haba hageze ko umuntu asinzire nyene neza, ariko data ati rindi ndakwereke, hakagera igihe akuvyura saa 9 kandi ukavyuka, kuko agomba ko ukomera, akagomba ko ukora ibikorwa vyiwe neza. Imana ishimwe. Data agututurire nshuti yanje, urushirizeho kwama, kandi nanone data ni wabikora nta n'umutuma, oya nta n'umutuma, urukundo rwiwe nirwo rumutuma. Iyi ishengero rero ryamaze kudamarara naryo, naho nyene akubitamwe umuyaga kugira ngo abantu bavyuke ku bwinshi, basenge basenge basenge, kandi intego y'umwami Imana aba ari kugira ngo tuvyuke. Haleluya, tuvyuke 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 tuvyuke. Imana ishimwe. Hari ukuntu data abikora, iwawe sinzi ingene ariko arabikora, iwanje ndazi ingene ariko arabikora, ariko uko abikora data abikora neza, intumbero yiwe ni nziza. Sico kimwe na Satani. Satani agutera kudamarara, akagutera icitwa kuroranirwa, kugira ngo utakaze urugingo. Ivy'Imana usigaye ubibona nkaho ataco bimaze, usigaye uza mu ngoro y'Imana nk'umugenzo, usigaye uza ari ukwerekana gusa imodoka nshasha waguze ingene imeze, usigaye uza ari ukwerekana impuzu nziza ufise ingene zisa. Uko niko Satani akora, akakureka kaza mugabo udafise intumbero yo kuja Siyoni. Ariko turashima Kristo asumba vyose, adututurira kugira ngo turushirizeho kwama. Ukuri kuratuturirwa, komera, n'urukundo rw'Imana ruguteye ivyo, nukugira ngo urushizeho kuja imbere. Yesu umumenye gose, Yesu umwizere cane, Yesu umukorere cane. Imana nibahezegire, Imana nibaha umugisha, mwese mukomere, data arabakunda. Imana nishimwe. Mwari kumwe na Françoise Habona. Inomero za telefone ni +46 768 00 65 46, kandi ishene turiko nishene Habonayo. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe. Amen. Urakoze Yesu kubw'ubutumwa bwiza bushikire mwene data, bumukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.